Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana umuntu wese iyo atumbereye, umuntu wese yuguruye kino kiganiro canke yuguruye ino shene, amahoro y'Imana abane natwe twese, kandi ndabaramukije rwose, kandi ndabashimiye cyane ku bantu bose bagiye bagira abonnement bagasangiza abantu ubu butumwa, izi mpanuro duhana hano kuri ino shene. Ndashimiye abantu bandika komantere, abanyandikira by'umwihariko n'abandika muri rusange, mwese ndabashimiye. Umwe yambwiye ati hariyo abantu batokwiyumvira kwandika kugira abantu bose babone komantere, ariko urazotanga nimero yawe ya telefone kugira abantu bazokwandikire, bishoboka bakwandikire atawundi ariko arabisoma atari wewe. Nimero yiwanje ni kuri hanze atanguza na +257 79 95 95 60, canke kuri mu Burundi canke yumva ikirundi acakoresha 79 95 95 60. Aho urashobora kundonka kuri WhatsApp. Rero nashaka tuvugane ikindi kintu gikomeye cyane. Murazi yuko intumbero yacu no kutugira ingo nziza n'imiryango myiza iteye imbere mu nyifato, iteye imbere no mu butunzi, kuko byose birajana. Rero cane cane dutanguriye mu nyifato, kuko niyo dushimikira ko mu butunzi, ko turazi yuko urugo rugizwe n'abantu babiri bategerezwa kurukorera kugira batere imbere. Ariko imbere yuko tubandanya, reka dusome amajambo azogenda dufasha muri Bibiliya. Dusome ijambo riri muri Kuvayo ibice ni 20 ku murongo wa 12. Haravuga ati wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ni igitabo cyo Kuvayo ni igitabo cyanditswe n'umusavyi w'Imana Mose. Rero mu gihe yandika kino gitabo harimo n'iki gitabo kirimo nyene Kuvayo, ko yanditse ibitabo bitari bike umusavyi w'Imana. Hanyuma ashiramwo n'iki cagezwe, igihe yariko yandika ivyagezwe Imana imuhaye guha Abisirayeli kugira bazogendere mu bugombe bw'Imana. Imana ishiramwo kubaha abavyeyi kugira umuntu arambire mu gihugu. Kandi turasoma irindi jambo ry'Imana riri mu Baheburayo, Abaheburayo 13 ku murongo wa 4. Umubano w'ababiranye niwubahwe na bose, kandi uburiri bwabo bwoye guhumanywa, kuko abashakanyi n'abasambanyi Imana izobacirako iteka. N'ayo majambo ari muri Kuvayo ari no mu Baheburayo tuzogenda twigishanya ko tugarukako kenshi, turetse ko bizoshoboka tugasoma n'ayandi. Rero kubera nabonye yuko ibi tugiye kuvugana bizohava bifata umwanya utari mugufi, kandi tudashaka kuza turagira amasaha menshi
nabonye yuko vyiza ico twokora, twogaburamwo, ni ukuvuga ivy'uyu munsi reka tubivugane, ariko iciba igice ca mbere. Twari tugeze kuri episode ya 4, ariko iciba episode ya 4 n'igice ca mbere. Sawa, iri jambo tugiye kuvugana n'irihe? Umwansi w'urugo. Umwansi w'urugo ninde? Uyu atuma haboneka gutandukana mu ngo, umumama umupapa akava mu cumba akaja mu kindi, akava mu rugo agahunga, umugore agata abana bakangara bafise abavyeyi. Ninde abituma? Ninde? Uyu niwe tugiye kwiyumvira ko uyu munsi. Umwansi w'urugo, dushatse tukabivuga mu gifaransa ati l'ennemi du mariage, niko twabivuga, l'ennemi du mariage. Rero tubanze twige ku rugo. Twavuganye yuko urugo rugizwe n'abantu babiri. Turavyibuka, rugizwe n'abantu babiri. Muribuka yuko Imana imaze kurema Adamu, Bibiliya ivuga ati Imana ibona yuko atari vyiza yuko umuntu yibana. Imubwira ubuntu, imuryamika itiro ry'ubutikoma, imukuramwo urubavu, irukoramwo umuntu, imuremera uwundi muntu. Ngira yihejeje kurema, sinzi ko yaciye ikubita agashi Adamu ati raba ku ruhande rero ikangura urabe. Adamu aca atangura kuvugishwa. Bibiliya iratubwira ati uronse umugore aba aronse ikintu ciza, kandi nivyo koko. Burya uronse umugore aba aronse ikintu ciza. Nibaza ko n'uronse umugabo aba aronse ikintu ciza. Rero ikintu ciza cose umuntu arakizitirira, arakibagarira, aragiproteja, aragikingira, kuko ari icakamaro, ari ikintu ciza, ari ikintu ciza. Nibuka tukiri abana, wasanga nka mukuru wanje afise agakanzu kiwe akunda cane, akagakunda, ariko naje nkashaka ko umunsi umwe akantiza. Nyamubwira nti ntiza ka gakanzu kawe. Mu kukama yarama amahane, yambwira ati uyinzanira imeze uku nyene, imesuye imeze neza utayitabuye. Kubera iki? Kubera ari akantu keza kuri we, agakanzu keza. Canke umuntu agutijije ibintu akunda cyane, akubwira ati nukuri ndagusaba uzobikurikirane, ntibitakare, ntibimeneke. Niko biri. Ya. Hanyuma umugore canke umugabo ntatizwa, nasangirwa, n'umwe. Uri uw'umugabo, wa mugabo uri uw'umugore. Kandi ikintu ciza bagifata neza. Niba Imana yaraguhaye umugore wawe, yashatse ko mubungabunga, umufate neza. Umenye yuko wowe udasangiwe n'abagore bose, uri uw'uwo mugore, n'uwo mugore niwe gwawe. Umukobwa n'umuhungu, umusore n'umwigeme bamaze gukundana, kuko urugo rukozwe n'urukundo, cyane cyane rugizwe n'urukundo, kuko abantu babiri
si byiza ko babana atari urukundo ruri muri bo. Pole sana abantu mwabanye mwirukira amaronko canke mukaraba imiryango abantu mushaka kubana bavamo. Ndababwiye nti pole. Ubundi urugo rugizwe n'urukundo, urukundo ukunze uwo muntu. Rero kugira abantu babane baraja mu miryango, umuhungu agatwara umukobwa iwabo, umukobwa agatwara umuhungu iwabo, imiryango ikamenyana. Imiryango imaze kumenyana birabandanya, bakabandanya bakaja mw'ikomine, sinzi ingene nobivuga neza, mariage civile. Baja mw'ikomine bakabwira n'igihugu ati twe tugiye kubana, kuko komine igengwa n'amategeko y'igihugu. Umuntu wese n'igihugu icarimwo cavuga ati jewe ngiye kubana na naka bivanye n'igihugu ndimwe. Rero muri uwo mwanya baca babana, bakabana igihugu kizi yuko abo bantu bagiye kubana, hanyuma bagasinya, barashirako n'ibikumu ati jewe naka ndasinye. Tora tubona hari abana ba marene na ba pare kugira bazobe ivyabona, ariko nubasinyisha aba ari cabona. Nico ntabura cane kuko biranditswe, niba warasinye mw'ikomine naho wahukanye biranditse, warahukanye ariko biranditse. Rero turaza kuraba ingene umwansi w'urugo arutera n'igituma arutera. Ubukwe bwo kw'ikomine buheze, abantu babandanya no mw'ishengero bakiyereka patiri, bakiyereka abakozi b'Imana, abapasitori canke abayimamu, sinzi ko abashehe, bati twe tugiye kubana. Abantu bose akamenya ati naka na naka désormais bagiye kubana nk'umugore n'umugabo. Abantu bakabana, hanyuma tuvugane umwansi w'urugo ninde? Umwansi w'urugo ni Satani. Cemwe uvuga ati umwansi w'urugo ni shetani. Ni Satani. Satani ntakunda urugo. Satani aragwanya ingo, kuko azi akamaro k'ingo. Aragwana, agasubira akagwana kugira urugo rusambuke, kugira abantu b'Imana babura amahoro n'umutekano mu ngo zabo. Ntako adakora. Nico gituma nk'uko twagiye tubivuga mu nyigisho zagiye zitangura, ingo zacu tuziramize amasengesho, dusenga Imana iramira ingo zacu. Kandi no kugenda dusubiramwo na birya biganiro byaheze, kugira tuze turibuka uko dukwiye kwifata, uko dukwiye kwigenza kugira turamire ingo zacu. Rero duhereye mu ntango, Adamu yari yibaniye neza na Eva, sheri wiwe. Satani umwasi w'urugo aca biteramwo kugira abanyishe ubwa mbere hagati yabo, kandi hagati yabo n'Imana. Satani ni umwasi w'urugo kandi akora akobeje.
cyo gituma bakristo bantu b'Imana tubatse, mwaba papa mwaba mama, tube maso. Satani akomeza kurwana kugira agwanye ingo. Igituma agwanya ingo nuko azi ko hari intérêt, hariho avantage, les avantages du mariage. Azi yuko hari les intérêts du mariage, azi yuko hari inyungu y'urugo. Nico gituma Satani agwana inyungu. Ninge tuzirabe. Yesu mu kuvuka yavukiye mu rugo rwa Yosefu na Mariya, ariko Satani ntiyajyana. Herode arahaguruka agesiza abana b'abahungu, azi yuko ati kuva kino gihe gushika kijya gihe wa mwana yoba afise imyaka iyi. Abana barapfa kubera iki? Umwansi w'urugo. Avantage iri mu rugo ahanini si yacu twebwe twubakanye canke twashakanye. Eka ahanini avantage y'urugo ni Imana. Imana niyo ibifisemwo avantage. Kugira Yesu avuke, Bibiliya itubwira ati habaye inama mu ijuru. Haleluya. Haba inama mu ijuru. Yesu aremera aza mu isi. Ni ukuvuga Yesu yemeye kuza mu isi, Imana ikikundisha Yosefu na Mariya. Baca barakundana. Irema urukundo muri Yosefu na Mariya, rurabandanya rurakura. Yosefu aja gukwa Mariya. Haleluya. Yosefu aja gukwa Mariya. Dusomye mu gitabo cyo muri Matayo, muri Luka, tugenda tubona ingene marayika yiyeretse Mariya. Amaze kumwiyereka aramubwira ati erega jewe sinumva ingene vyokunda, kuko jewe sindamenye icitwa umugabo. Aha noakora impanuro ku bantu bitwa abafiance bagaca bashaka kumenyana hakiri kare. Umukobwa akamenya umuhungu, umuhungu akamenya umukobwa. Attention. Na Mariya na Yosefu barigumije, kandi Yosefu yaramaze kumukwa, ariko nicatumye Yosefu agira ico amurabako, arindira kugeza azomushira mu rugo. Bakobwa, attention. Abahungu, imisore, attention. Rero bisaba yuko tuba abigishwa beza ba Kristo. Abo mvuze barabakozi b'Imana, abavyeyi ba Kristo. Rero bisaba yuko natwe tuba akarorero keza. Hanyuma Bibiliya yarihejeje kubitubwira neza mu Baheburayo ati kuko basambanye n'abashakanye Imana izobacira kwiteka. Niryo n'ijambo. Rero avantage nini Imana yari ifise ku rugo rwa Yosefu na Mariya niyihe? Yari ifise avantage yuko Kristo avukira mu rugo kwa Yosefu.
haleluya, avukira muri mariage ya Yosefu na Mariya. Iyo niyo yari avantage y'Imana, natwe turabibona ko yatubereye inyungu. Yesu rero abaho umugisha, abahezagire, kuko nari nzi ko mfata iminota mike muri iyi parti ya mbere, kino gice cya mbere, ariko nsanze bitakunze. Ariko reka tubirekere hano, kimwe gusa, sangiza abandi, hanyuma turabandanya. Muri iyi minsi tuzogenda tufungura gake gake kugeza duhejeje iri jambo ry'umwansi w'urugo. Yesu aduhana umugisha mu majambo make. Reka dusenge, kandi mu gusenga je nizera ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, nizera kandi n'ubushobozi bw'amaraso ya Kristo Yesu. Uzi yuko udasengera urugo, uzi yuko ufata nabi wo mwubakanye, uzi yuko hari ibintu wononye, reka dusenge Imana itabare. Mwami wacu Yesu, turagushimiye cyane, uri umukozi w'umuhanga. Nushimwe, nushirwe hejuru ku mwanya uduhaye, twongeye gukwiragiza imibiri n'ubugingo bwacu, ubiganze, ubibemo, tugire neza muri byose. Kandi turasabye ngo amaraso yawe yeze buri wese Mana aciye bugufi, yatuje akanwa kiwe ko ari umunyabyaha, umuharire ibyo nonekaye Imana. Turinginze ijuru, katika jina la Yesu, ryongere ryubake ibyasambutse Mana, ubyunge katika jina la Yesu. Nyakubahwa, tubone kugira neza kwawe. Abafise intege nke z'umubiri, abafise ico basaba ku Mana, ndagushima kubona mu mutima Mana, soma mu mitima yabo, ubagirira ico imitima yabo yifuza. Uzobukoze cyane, ni mu izina ryawe Kristo Yesu, amen. Imana Data twese ibahezagire, iduhezagire twese, amen.